sangwa amahoro nshuti mu banyi ho bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure yanyu isi TV ibageza ko amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye. Imbonera kure mu mwambaro w'igisoda n'igitutsi ku Burundi, akajegeza ni umuco mubi. Imbonera kure zigishijwe guhera kuri Nkurunziza. Imbonera kure zamye zigaragara mu myambaro ishusha n'iy'igisirikare, hamwe bakavyambara bariko barakora amadefire mu birori vya CNDD FDD canke bariko barakizura mw'ijoro. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ntimuje kure. Ico utegerezwa no gufyonda sabone utarafyonda ko amakuru kumwe n'ibiganiro tugutegurira bikaja biragushikira ko ku gihe kandi mu bambere. Yengurukiye abatwumviriza bari mu mpande zine zigize igihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku migabane itandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Umuntu uwo ari we wese ashuhura urwaruka kwigenza bwa musirikare ntaho hataniye n'umurozi. Muti gute? Burya urwego rw'igisoda n'igipolisi vy'u Burundi birikwije kwambika abasivile impuzu zisa n'iz'igisoda, ukabatuma gukora amadefire nk'ay'abasoda canke gutera ubwoba abarundi. Ni ukwica kazoza kurwaruka no gutukisha igisoda c'u Burundi. Mu bisanzwe iyo igisirikare c'u Burundi cifuza kwinjiza abasirikare bashasha, inzira bicamwo irazwi kandi tubona ariko bisanzwe bigenda. Aka kamaramaza katangujwe na Perezida Petero Nkurunziza mu myaka y'imbere ya 2015, yari akeka ko igisirikare gishobora kudashigikira inzira yiwe yo guhonyanga ibwirizwa shingiro, acashira ibirindiro muri Kongo no muri Kibira onde byo guheramwo imbonera kure imyitozo y'igisoda kugira ngo bononosore neza ibijanye no kunyuruza, kuboreza igufwa no kwica. Mu mpera za 2023 Ndayishimiye yarakebwe ko ivyuko imbonera kure zigenza nk'abasoda bishobora kugira ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Umukuru w'igihugu yaragize ubwoba haronse amakuru kuko ngene Reveriyano Ndikuriyo yarasigaye akoresha amanama mu bucagucagu yambaye ubwiwe imyambaro y'igisirikare. Abicishije ku muvugizi w'igisoda, Ndayishimiye yaciye atangaza ati, ndategetse kandi si igisabo ko hatamusivile n'umwe arekuriwe kwambara canke gutunga imyambaro isa n'iy'igisirikare. Haratanzwe indwi zibiri gusa zo gushikiriza iyo myambaro inzego z'igisirikare. Gushika ubu ivyo bintu Ndikuriyo ntiyabisubiriye. Ico gihe rero Ndayishimiye yatahuye ko iyo ngendo y'imbonera kure ziwe ifise ingaruka mbi ku butegetsi bwiwe. Igitangaje nka Sebarundi ntiyigeze yishira mu kibanza ngo yumve ayo bagowe abanyagihugu baterwa ubwoba n'izo nsoresore ziwe, mu gihe wenyene ubwiwe hageze aho ahinda hagashitsi akazihagurukira abonye ko inyundo igira isumbe iyayujuje. Abasivile bitwara gisirikare bitwa insoresore canke mirise mu gifaransa, bazwi ko atabunyamwuga bungana n'ubwo kurahura bwa gisirikare baba bafise. Bakunze kuba ibikoresho vy'ubutegetsi bwaherewe kandi ataco bucibanga. Ico gihe igisirikare c'igihugu cisanga mu gasuzuguro kuko gica gisa nkaho akazi kaco kaheze. Ubutegetsi bubikora uku kugira ngo bishoboke ko bukorera amarorerwa uruhande bakebana. Nico gituma mu ndirimbo zivanze n'urukato izo nsoresore zitera hejuru ziti, tera hinda abake babavyare imbonera kure canke ngo tuzobamesa. Umukuru w'igihugu we Sebarundi, umucamanza mukuru hakaba ntakizigenza mukuru w'igisoda cacu, arindiriye iki kugira ngo ahagarike burundu iryo bara mu gihugu? Kuki aho zamukanurira maremare zitwaje iyo myambaro yaciye azisutamika? Ko yarinze ahinda agashitsi ari umukuru w'igihugu
yibaza ko abarundi natwe tumerewe gute. Mu yandi makuru, ku isoko mpuzamakungu igitoro kirushirizaho kudugaho igiciro kuva intambara yadutse hagati ya Iran hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kumwe na Israel. Ku isoko mpuzamakungu harigaragaza ihungabana mu bijanye n'urudandazwa rw'igitoro, na cane cane ko indwano zasugereje uturere twegereye umuhora wa Hormuz ucaho hafi ibice 20% vy'igitoro bidandazwa ku isi. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Le Figaro, ingunguru y'ibitoro iba irimwo amaritiro 159 yaduze igiciro kirenga gato amadolari y'amanyamerika 100 mu gitondo co kuri uyu wa 9 Ntwarante 2026 ku isoko y'igitoro ku mugabane w'Abarabu. Ingunguru y'igitoro kiriko igurishwa hafi amadolari y'amanyamerika 114. Abahinga bavuga ko iri duga ry'igiciro c'ingunguru y'igitoro rishobora kwiyongera gushika ku madolari y'Amerika 150 mu gihe intambara iri hagati y'Amerika na Israel na Iran yobandanya. Nayo hatowe ikiziga c'umugabo yishwe hacumiswe mu mutwe mu gisagara ca Kayanza. Ico kiziga catowe hafi ya sitasiyo idandaza ibitoro bita kwa Karfani muri zone Kayanza mu gatondo ko kuri uyu wa 9 Ntwarante 2026. Ababonye ico kiziga bemeza ko uwo yishwe yitwa Fredina, akaba yishwe hacumiswe imbugita nyinshi mu mutwe. Bongera bakamenyesha ko ngo yari asanzwe afise ingwara yo mu mutwe. Bamenyesha kandi ko uwo mwenegihugu yoba yishwe n'abamwitiranije n'umusuma, kuko muri ico gisagara hamaze iminsi havugwa abasuma biba ku miduga irengana ipakiye ibicuruzwa bitandukanye. Abajejwe intwaro n'umutekano bamenyesha ko hariko harakorwa amatohoza. Nayo Rumonge, abantu babiri bavuze ko bibwe ibihimba vy'irondoka hatari vyo bakatiwe umunyororo w'amezi 6 n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100. Abo bagabo uko hari babiri bava muri komine Rumonge bahagaritswe kuri uyu wa 7 Ntwarante 2026. Bakaba bariko bemanga ko batakaje ibihimba vyabo vy'irondoka kubera hari uwabakoze ko bigaca biyonga. Barafashwe barashengezwa imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge kuri uyu wa 8 Ntwarante 2026, maze bose bagirwa n'icaha co gukwiragiza ibihuha n'ibigirankana bigahagarika imitima abanyagihugu, maze baca bahanishwa gufungwa amezi 6 be no gutanga ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100 umwe. Muri abo hakaba hari uwemanze ko yabikoze habitewe n'ivyo yabonye muri ngendanwa yiwe ku mbuga hwaniro. Abantu 4 nibo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana, 27 barakomereka mw'isanganya yabereye muri komine Muramvya, nk'uko amakuru hatangwa n'abenegihugu bahegereye habimenyesha. Abantu 4 nibo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana, 27 barakomereka, harimwo 17 bakomeretse cane biturutse kw'isanganya ry'imodoka y'ishirahamwe Nikona yari ivuye i Bujumbura yerekeza mu Kirundo. Iryo sanganya ryabereye i Bujumbura muri komine Muramvya, intara ya Gitega, ku muhingamo wo kuri uyu wa 8 Ntwarante 2026. Iryo sanganya ngo ryoba ryaturutse kuri feri yanse, imodoka icita ibarabara iratembagara. Abakomeretse cane baciye bajanwa ku bitaro i Muramvya, nayo abakomeretse buke buke bariko baravurirwa ku ivuriro ritoya rya Bugarama. Mu yandi makuru, Ngozi, abenegihugu barashimishwa n'ingendo ziriko zirakorwa n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka. Bashinga amateka 3 hamwe n'umukenguza amateka batowe muri komine Ngozi baragendeye zone Ngozi kuri uyu wa 4 Ntwarante 2026, maze abenegihugu baboneraho akaryo ko gushikiriza ibibazo vyabo.
bimwe mu bibazo bashikirije harimwo icerekeye abarimye bongera bashora ikawa hamwe n'ibigori ariko batarahabwa amafaranga yabo, bongera bashikiriza kijanye n'ibiciro vy'ibinyobwa vya Burarudi biguma bihindagurika. Baravuze kandi ku bukene bw'amazi meza, aho hariho abasavye amakonteri muri Regideso hakaba haciye hafi umwaka batarayaronka. Barashikiriza n'ikijanye n'ubukene bw'ibirasi butuma mu mashure yo muri iyo zone usanga abana barenga 100 mu ishure rimwe, co kimwe n'ubukene bw'abigisha n'abandi bakozi basubirira abahevye akazi bagiye mu mahanga. Mu ijambo ryabo abo bashinga amateka n'umukenguza amateka barahumirije abashoye umwimbu wabo kuko ngo ahandi mu yandi mazone hasigaye bakeya batarayahabwa amafaranga yabo. Babizeza ko no muri zone Ngozi bari mu gushikirwa. Bagize bati ikibazo kirazwi mu nzego zibijejwe. Ku bindi bibazo bibangamiye abo banyagihugu bakaba barutanze impanuro n'inyishu zishoboka, bongera bamenyesha ko ibibazo bikomeye bizoshikanwa mu nzego zibijejwe kandi ko umuti uzoboneka. Mu yandi makuru, ku wa gatandatu Ntwarante 2026 ishirahamwe Donum ryateguye inama yiswe umuco w'abakenyezi b'intwari ku nshuro ya kabiri ku civugo ukwikorera kw'abakenyezi mu Burundi ukuri kuriko kurashika. Iyo nama ikaba iba buri mwaka. Iyo nama yatunganijwe mu ntumbero yo guhimiriza abakenyezi kuva mu muce w'abategereza gusa, ariko nabo bakaja mu muce w'abagira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Nk'uko Epafrodite Sempamvyi uwitunganiriza imigambi mu gisata c'ubutunzi n'ubworozi hakaba n'umuhuzabikorwa mw'ibanki BAD yabishikirije, ngo haribonekeza ko abakenyezi benshi badashaka gukora akazi katari mu bijanye n'ivyo bize. Yagize ati birasabwa kudashiramwo akarimbi mu vyo mukora, mukamenya gutegura neza urugendo rwanyu kandi mukazoshikiriza ubumenyi n'ubushobozi ku bazobakomokako. Yongeye ati umugore ni umwe mu bashobora gukuraho inzitizi zibangamira iterambere kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ryo kubaha igihugu kiri ku rugero rwiza rw'iterambere muri 2040 kandi kibe igihugu c'iterambere rihambaye muri 2060. Kuba umugore yitegurira imigambi bisigura kwigirira icizere, kugira ivyiyumviro birashe, kudatinya gutangura inyuma y'ivyo, kurondera uburyo bukenewe. Kugira ngo umukenyezi habe witegurira imigambi harakenewe ibintu bibiri nyamukuru: igihe hamwe n'ivyiyumviro birashe. Mwirirwe mwibaza cane ku vyo watsinzwe, ahubwo nimwibande kubibaha inkomezi n'impwemu yo gutera imbere. Mu gusozera yagize ati abakenyezi muri intwari murashoboye, mushoboye gukora n'ibirenze ivyo abagabo bashoboye, mushoboye byose, ariko rimwe na rimwe ntimumenya ko mushoboye kubikora. Abakenyezi muri intwari murashoboye, ariko rimwe na rimwe ntimumenya ko mushoboye. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese utwumviriza hari ngaha mu Burundi. Umwe wese wafyonze sabone ndamuteye iteka, fyonda ko nawe utarafyonda ko amakuru n'ibiganiro tugutegurira bije bigushikira ko ku gihe kandi mu ba mbere.